DJ avec hariya mu vyuma. Umu DJ arihe? Mushiremo low. DJ ni hari. Ibintu ndiko ndavuza ujye mu mama ndamubonye nikarabwira umugabo wiwe ati mushingana iri si shetani kanoze. Ndi umuntu. Ndirawura ariko ndi umuntu. Murashobora kwitabira ndirawura ariko ndi umuntu. Murazi ngene byagenze kugira umuntu yirabura aboneke? Murabizi? Imana yarikirema umwijima canza kurunguruka. Twenga neza ndasabye twenga neza. Mahoro neza abakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese. Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima. Neza na neza turi mu ntara ya Gitega, muri capitale politique, niho twaje mu birori by'abagumyabanga ishami rya Gitega. Murabizi ko ubushize hari habaye ikiganiro batumenyesha ibijanye ni giteramo bariko barategura bitiriye Giti Cangoma. None rero kaze nakaryo keza kugira ngo mubane natwe kuri Axia Vibes TV, murabe bino birori ngene babidutunganyirije neza. Ku bakunzi bakaranga turabatumira rero kubana natwe kuva mu ntango kugera aho tubisoreza. Mubandanye mu gihe mwinjire muri vibe ntambo z'akaranga, eka n'utundi tugendegene twishi baduteguriye. Edmo Kwizera niwe muri kumwe Gitega. Duhaguruke twese mu bishoboka. Hari inyuma mwese muhaguruke, hari inyuma mwese muhaguruke. Ururirimbo ruhayagiza ubuhizi bw'ishirahamwe ndangakaranga abagumyabanga mu Burundi bwose.
nzoyinywa inzoga y'umukuzi iraryoha ikarenza kuko igize ijambo iserura urukundo ikomeza ikiyago ijambo kagenda bizi sogokuru yaruhishije ahenga ku muhingamo atuma kakana bunenge inzoga y'umukuzi batumira ababanyi batumira abavukanye kuko ari umuryango utamanye n'iranga ahunye runyoshe batumira abavukanye batumira abagenzi bantu kugira ijambo inzoga y'umukunzi inzoga y'umukunzi inzoga y'umukunzi kakareza kakagenda inzoga y'umukunzi ahere ku muhingamo atumira abavukanye atumira abagenzi unukora umuryango inzoga y'umukunzi inzoga y'umukunzi inzoga y'umukunzi
muri kuri kumwe na mimi siku yangu mmeona kuseperenga neza na iko manyanga ni amonya kanya sabiti Yego, hashize
abanyamahanga oye abagumya baranga oye abanyakaranga oye imana iba umugisha musenyi amashi tuyage tungana nutambanye nande nutambanye nande mama nutambanye nande nutambanye nande mama nutambanye n'uyu mama nonarikanwa kapesu nutambanye n'iyamumi nayo nemoniri ukibe tuga aye baramucaca tuga aye baramucaca tugejeje ngaha aye mudushimirizo nyene basabye ngo mbandanye tugatambira irenge mama jewe narabibonye nabibonye nkiri muto jewe narabibonye erega nakundanye n'umukobwa ajaza amafaranga jewe maze kuyabura sinasubiye kumubona jewe abakazi tuhaguruke dogute kamene urukundo nirugurwa iwacu warutanga gusa urukundo nirugurwa abakazi batambane jewe narabibonye jewe narabibonye iyo nakundanye n'umukobwa amahaca asaba amafaranga iyo jewe maze kuyabura sinasubiye kumubona jewe maze kuyabura sinasubiye urukundo nirugurwa iwacu warutanga gusa urukundo nirugurwa iwacu warutanga gusa urukundo nirugurwa iwacu warutanga gusa urukundo nirugurwa igitega warutanga gusa Bonsoir Gitega! Enfoiré! Reka dusabe umu DJ avec hariya mu vyuma. Umu DJ arihe? Mushiremo low. DJ ni hari. Ibintu ndiko ndavuza ujye mu mama ndamubonye nikarabwiye umugabo wiwe ati mushingana iri si shetani kanoze. Ndi umuntu. Ndirabura ariko ndi umuntu. Murashobora kwitabira ndirabura ariko ndi umuntu. Murazi ingene vyagenze kugira umuntu yirabura aboneke? Murabizi? Imana yarikirema umwijima canza kurunguruka. Twenga neza ndasavye twenga neza. Mumbabarire ndiko mwota amata niyo nkiva i Bujumbura. Sawe. Reka ndababwire ikintu kimwe. Uno munsi nagiye muri kigo cy'Abafaransa cyitwa Institut Français. Nabonye ukuntu mu kwinjira biryoshe hari akantu ufyonda ukaza wumva porte ouverte. Ugarutse bukeye ukaza wumva porte ouverte. Naragarutse mu imanza numva kiwi porte ouverte. Ndavuga ati urusire ikwini rwabeye bagagora bumwe. Chandibuka muri Alliance Française uje uhitana ibuye no ku muryango uzobona City aje gutyaye. Hewe urisi uri kuri range uri kurakura ko ninganya agaciro n'ivyo uje kurondera ngaha. Umaze neza? Umviriza mvuga ati kubadida mushe muvuga muti kubadida birabuke n'amahera dutanga. Twenga neza madamu umviriza jewe uri kuratwenga ndashobora kukwereka umuntu afise amahera n'utayafise. Twenga ndakwereka. Merci beaucoup. Muze murarabana umuntu afise amafaranga mu gutwenga agira gutyaye.
afise amafaranga ntari presse arazi ngana aza gutaha ariko abantu badafite amahera quelque part hariya mu gutwenguza gira buke na frere de place mazihari mumeze neza maze iminsi ndi kumwe n'abakongomani i Bujumbura nukuri sérieusement il faut être reconnaissant nk'abakongomani muramaze kumviriza abakongomani basohoye indirimbo umuntu wese azi ko yagize ikintu afasha mu ndirimbo aramushiramo mumfashe gatoyi muze murankomera amashi agira shime ingénieur du son Sampoué Conté Pangay mon ex Akalawai Sangombande Rangwe kugira ducereza abandi dushiremo amazina y'abarundi twagi Shimiri Imana Vanessa kwizera cya Marie Vianney mwarasaze muraga kuba gina birabuke bukomeye ngo nabarishe ndakunda umufaransa yitwa Saha muramuzi Saha afata indirimbo ziri mu Kiespanyol akazizana mu Gifaransa cyangwa ziri mu Cyongereza akazishira mu Gifaransa hariho n'indirimbo ivuga ngo Despacito ragataka jugo ndagavende wemba asabishira mu giki mu Gifaransa tu es comme un aimant à la métal et m'a rapproché de toi devient vital nana murayibuka d'accord reka dufate Saha ko ariko translating indirimbo z'ikirundi azishira hehe mu Gifaransa arafashe indirimbo ya Africa Nova ivuga ngo ayihi reka kwinyegeza hewe kuko nje kukuraba hewe tujye mu Gifaransa ayihi pourquoi tu te caches je viens te voir ok dufate twenga neza namanya dufise dufate ya ndirimbo ya Satubi ivuga ngo satura mabafre namabuye satura mabafre ok aragiye muri American Got Talent baramubajije hey Sarah how are you doing murabona yacagira I'm good and excited atuguririmba iki indirimbo ya Satubi mu Gifaransa satura mabafre namabuye twagiye mu Kirundi twagiye casser bamfre avec les pierres merci beaucoup c'était Kiki thank you merci je vous aime
Wow.
Será